ubwacu tukaba twishimiriza ku byo twashoboye kugerako nk'uko twabivuze. Murabibona aya mezi 6 twayabayeho ari mu bihe bitoroshe, ibihe aho iki kiza ca corona virus cari camaze gutangura kubaho mw'isi, eka mbere no mu gihugu cacu haragera igihe kirahagera catumye mu bikorwa tujejwe tutoroherwa muri buno bushikiranganji bwacu. Ariko rero twaragerageje turahangana, ivyo dushoboye kugeza kw'iminwe twarabikoze, ivyo tubonye bigoranye navyo twarakoze mu bundi buryo, ariko kandi bituma ubushikiranganji ivyo twari twiyemeje gushikako tubigerako. Kandi nta kindi tujejwe atari uko ishusho y'igihugu cacu iba nziza hano mu gihugu no mu makungu. Nkaba ndabakengurukiye, murakoze cyane.